abajejwe amashirahamwe y'ugutegekaniriza no gukinga impanuka no mu gihugu cacu c'u Burundi, nimba bamwe mu benegihugu, mu banyamitahe, mu bagwizatunga badashobora kugenda kwiyasurisha, nuko ubwa mbere bashobora kuba batabizi, batazi n'akamaro kavyo. Ubugira kabiri, birava kandi ukuntu mwebwe mujejwe kubakingira mubitayeho ibibazo vyabo. Iyo bahuye n'impanuka, ukuntu mubabangukira mugakerebuka kugira ngo indishi babwirizwa kuronka bayironke hakiri kare. Turamenyereye imanza ndende, aho habaye isanganya, habaye ingorane canke iriya, abari bajejwe kugira ngo bagarukire ko byihuta uwo muntu yagiye kwitegekaniriza iwabo, agatwarayo umutahe, agatwarayo amafaranga kugira ngo baze bamufashe agize ibyago, batangura kumushigishiriza urubanza. Ugasanga imanza ziriko ziraba ndende, kandi hari abandi bamugajwe n'amasanganya, hari abandi bahuye n'impanuka zitandukanye. Birasaba rero yuko imaje yanyu yezwa neza, ikagaragara neza, nk'uko mubabereye abavyeyi kandi mubabereye inkingi, mukabereye inkinzo kugira ngo bashobore nabo kubitaho. Nimba turiko turuguruza iki gikorwa c'indwi yahariwe amassurance, birakwiye koko yuko itaza kuba indwi yahitangurwa n'amajambo meza, amadisikuru ameze neza, hanyuma hakaba kuyugurura n'ibikorwa mugiyemwo, hanyuma ngo ejo canke hirya y'ejo ntituze tubone inyungu ku rubuga, ntituze tubone yuko aya mashirahamwe yateye intambwe kandi yagwije n'abantu kugira ngo bashobore kwikingira, bakingize n'ivyabo. Iri ni ijambo ryari ryo twari kubwira abenegihugu bene wacu. Nivyo Imana nimenya byose, ni Alfa na Omega. Mugabo yadushize ku isi, iyi si irazi ku isi irimo ingorane, nico gituma yaduhaye n'ubwenge kugira ngo dushobore kwikingira no kwirinda izo ngorane. Hari abatareka kwitegekaniriza, abareka kwikingiza ngo baje kwiyasurisha bavuga ngo Imana byose irabibona. Yego mirabibona, mugabo nawe yaguhaye ubwenge bwo kubona kandi bwo kumenya ikibi n'icyiza, bwo kumenya ikibereye n'ikitabereye. Birakwiye rero yuko batera intambwe kugira ngo bashobore kuja gukingiza ivyabo.